Mwaramutse ngize nti reka nkore video ntembera mpere ngaha nshaka kuvuga ku kintu video nakoze leta iriko irafata ibihano ngo abantu bazokora biriya mugabo nayo ata kintu ikoze kugira ngo igwanye iyo Cholera n'ibindi biza bishobora guterwa n'isuku n'umwanda muke n'isuku rike n'umwanda mu gisagara canke mu ngo z'abantu. Hari rero abantu benshi bavuga ngo none leta yokora iki, none ico n'igikorwa ca leta, ndavuga nti igikorwa ca leta reka ndakwereka ibintu bishika nka 10 ndatembera ahantu ushobora kugenda n'amaguru, ndakwereka ibintu bishika 10 leta iza gukora kugira ngo bifashe mu gisagara. Iba zita beans, donc ukarondera ibi n'iyi ni zibiri, aha n'ibirya bashira mu butaka bitagira, ibi ni recycling. Buri muhana buri rugo ruba rufise bibiri nk'ibi bahabwa na leta canke igisagara, kimwe co gushiramwo ibintu bija guhambwa, ikindi bagita landfill, inayo recycling, amacupa, impapuro n'ibiki. Ibi nakazi ka leta niyo igomba kubiha abantu bakasha ngaha kwibarabara, leta ikaza ikabimera y'ibijana. Aho ni buri rugo ruba rufise nk'ivyo bibiri, voilà, ico ni kimwe leta iza gukora. Ndiko ndatambuka reka mvuge ibindi kubera ntashobora kuja mu ngo z'abantu kubibereka. Buri rugo rukaba rufise amazi, buri rugo rukaba rufise itoilette, itoilette kumbura si ya leta mugabo amazi ni leta iza kumenyesha yuko ingo zifise amazi, nubwo vyoba bikorwa na company iri privé mugabo akaba ari amazi. Hanyuma mu gusohoka cane cane hakaba hari reticulation, amazi niba arayatware afise iyaja, amazi yo gukora ibindi bintu akaba afise iyaja. Wewe ufise urugo ntumenya n'iyaja, wanashaka ubona agenda. Kuba muri rurare kumbure barabigisha gukora septic tank, tank septic, ico n'ikindi kibazo mugabo mu gisagara ahanini benshi bafise city council na drainage, amazi asohoka ni council, ayo leta irimenya irabishuza n'ivyo mugabo abanyagihugu ngo bakumenya ngo mbega amazi yatwate ngo ngomba kuja hehe, amazi ya hehe. Ikindi aha tugeze, iyi ni storm water, amazi y'imvura yaguye, ajya amazi ava ku mabati, ava ku mazu, aho kuyarekura mu nzuzi straight cyangwa aje mu mirima y'abantu bayazana ngaha ayose bakayakorekta. Aha ico bikora ngaha, aha cyahaguma bakaza barasohora duke duke tuja mu ruzi canke ahantu dusohokera. Hanyuma no kuvuga haba hariho ibideposit, ibisolide, sepa, amabuye n'imisenyi vyahitanye, ivyo wumva ko bica biguma hasi aha muri iyi nuzeye. Kandi aya mazi nibaza ko uyakeneye nko kuvomeza ibintu uyakoresha hano, sinkunze ko nabantu bayakoresha mugabo storm water iyi ni leta igomba kugira izi planning storm water. Hanyuma urabona ikindi giskip, ikindi c'imicafu, rubbish collection, landfill kiri ngaha. Je mfise ubucafu nshobora guca nshiramo nkibandaniriza, ariko nitambukira gusa juste ndakwereka. Irya storm water mu bisanzwe harimo akantu k'akarelease azarasohokera make make, ahantu habona mugabo kamaze nk'agashite ngaha hariya, sinzi ko umuntu n'umwe woyumva, azaraminuka make make akaza mu ruzi, bigatuma sinuruzi n'akantu kakuzi sinzi ko wagakenyera kugira ngo atware ayo mazi, bigatuma akatuzura n'ingoga canke ngo ahitane imirima y'abantu canke nta mirima ihari mugabo imihana y'abantu. Y'amazi acaza ngaha buke buke bakamenya iyo bayajana, mugaza make make pana ko barekura flooding, bakivita ko aba erosion. Ico ni igikorwa ca leta. Kenshi na kenshi iyo hano ntazihari, haba hari twiyo zica underground mugabo urabona ko zifite ku kiraro, ziba zitwaye uwo mucafu twavuze iyo bawujana. Ako n'akazi ka leta, ntabwo ari akazi k'abandi. Aha urabona ko babuza kunywa inzoga, twinjiye muri park
ni leta iyi mainteninga. Aha nta bikorwa rusange mw'abantu bakoresha uburetwa abantu, nta bikorwa rusange leta iramenya ikura amafaranga aho kugura amavobiti y'abaministre ikarungika abantu bakaza gukata ubu bwatsi bakaza kubagarira ibi biterwa bihari plants, sinzi kumenya kwita iterwa bihari plants bakabirana imbara amashugwe. Je ne sais pas. Ivyo mbere washaka n'ivyamwa ushatse baza kwamura iyo hageze saison yavyo. Mugabo maintenance, entretien y'iyi jardin ni leta, ntabwo ari ibikorwa rusangi, ntabwo ari abantu individuel. Leta niyo igomba kuvyisharja. Bo aha abantu bashoboye kuza uri umwe muri babiri canke muri na groupe mukahakoranira, nimba ari ivyo murya, nimba ari ivyo mwicara muyaga birabaraba. Ariko ico nashaka kuvuga, kubera iyo mpamvu leta ikizana rubbish bin ngaha ico gushiramo umucafu. Donc we nta excuse nk'uyu yakoze ikosa gushika kajya kantu hajya hasi, nta excuse gushika kantu hano hasi, kandi hakenewe police. Umuntu arica ngaha akarya twuntu twiwe, ahejeje agaca ashira umucafu ngaha. Iki ni leta ikizana kugira ngo abantu babure excuse yo guta ibintu aho babonye. Kiba kiri ngaha, hari n'ibindi hirya no hino uko muri park iyo ariyo yose no ku ruhande rw'ibarabara. Ivyo bisangaho uri igitoki urabikumiza uri umuhwi sepa, uragumiza kiya gishishwa mu maboko umwanya mutoyi kugira ngo uronke ahantu hari public poubelle publique, hanyuma ushiremo. Ikindi leta igomba gukora ni gutanga toilette publique. Iyi ni toilette publique, bien sûr sininjiramo kubera abantu bariko barajayo, ndabaye privacy. Murabona ko izi ari public toilet, hakaba n'iy'abadamu ngaha. Okay, bon, navuze ko niba ndaja muri toilette kubera privé y'abantu bariyo, mugo ni toilette public ibirimo amazi bien sûr, kandi ari leta iya mainteninga. Hanyuma tukivuza amazi kandi urabona ngaha ko hari amazi public. Aya ni amazi, ukeneye kunywa amazi urafyonda ukanywa amazi. Ukeneye gukaraba, bien sûr gukaraba no hajya hari toilette harimo amazi gukaravya hariya, muga amazi arahari. Kumbura ukeneye gukaraba ukoresha ya canke ngira no kugaburira imbwa zabo, I don't know. Kumbura ngira ngo mufise imbwa, mugabo bari amazi nakabomba karaho mu gahinga leta ari gomba kukubaka ikakamendenira. Tukivuze urabona ko hajya kandi hari ikindi kintu cy'igipubere cyo gutama umucafu. Bo amazi ngaha ni meza, bashoboye kuyanywa, ni meza cyane amazi ashoboye kuyanywa, ibintu nk'ivyo. Aya ni leta yagira. Iyi ni imodoka ya leta canke leta icontractinga iba yaje ngaha kugira ngo ikore maintenance. Hello sir, how are you? I'm doing a video on public works. Do you work for the city? Yeah, for the council. Okay. And do you come here to do maintenance every week or just checking? I just unblock the toilets. Oh, the toilet is blocked. You come to unblock it. Oh, good work. How did you know? Did they call you or something? I think a member of the public called. Oh, the public called. Okay. Good job. Urumva nguyu urumva n'umukozi wa leta wa city itwarete ikibazo baca bamuhamagara aca yirukanka kuza kuyikora. Good. Ngizimana ko ndamusanze he n'umuzehe kenshi na kenshi abantu baba blue collar burya buzi bwaki abantu abajene bubakunda ibintu vy'ukudagadaga, ariko okay, peu importe. Donc uwo aje gukorera city council kugira ngo fixe ikibazo kiri muri toilette. Iyindi poubelle hano ibi hari kugira ngo abana bari gukina ngaha, abantu bari kurya utuntu bazana imicafu bashira hajya muri poubelle. Nakweretse toilette, nakweretse amazi ari hanze ko nta muntu anywa amazi yo muri toilette nubwo ari meza. Je numva umyotewe cyane woyanywa nta muntu, nta kibazo gikomeye. Bo ivyo iyo ni ijya toilette imwe, ariko iruhande hajya hano hari library, bibliothèque.
bibliothèque nayo nyene iba ifise toilette ushobora gukoresha sans problème, ntabwo ubanza gusaba uruhusha, ntabwo ubanza kumbure gufata video wosaba uruhusha je ne sais pas, mugabo bwari public kumbure winuvye wanse gufata abantu nta kibazo. Kirazira kuvuga muri librairie kubera abantu baba bari concentré kuriko utuntu twabo, ariko urashobora kuza straight ukaza aha haba hari za toilette public, donc you just push, naho nyene haba hari rubbish na buri kintu n'amazi bien sûr. Okay. Aha naho nyene ubona ko hari iyindi poubelle abantu bashiramo umucafu. Bo je ndubahiriza abantu, sishaka gushira abantu muri video batabisavye, nubwo amategeko yobirekurira ntavyo nkora. Ndashima privacy, alors ndasohotse muri bibliothèque. Bibliothèque yari ifise iki? Yari ifise toilette uko mwabonye n'amabine abantu bashaka kugiramwo intuze. Bo nk'iyi ni centre d'education, ndabona abashinwa bari kwiga icongereza kumbere n'abakorean. Bo kubera bari busy sinigwa ndabavugisha, mugabo ngaha barimo toilette, nta nzu publique bubaka itagiramo toilette. Bo université izo toilette mugabo université ndaza ko udashobora guca fa kwinjira, ça dépend, hari aho ushobora kwinjira nawe usanga aha udashobora kwinjira. Mugabo deja urabonye ko ngenze ikintu gitoyi, nkamaze kubona ahantu hari amatwarete hatari hake publique ushobora kugenda atacubagije, you walk in you take your dump. Ndatomboye mbonye ikindi kintu nokwereka hano, iyo uriko urakora nka construction site, nk'ahantu uriko wubaka ibintu vyihutirwa, ibintu nk'ivyo, haba hari toilette portable imeze nk'iyi. Sinzi ko sishobora kwinjira ngango ndabe imbere yaho, ariko ni toilette ikimeze uku, neza ko ifise citerne musi, abantu bakayikoresha ku mugoroba, abantu b'amatrack bakaza bakayembutinga. Ino bafite kirakora, mugabo hari ikintu kitwaza nk'iki portable toilet zikora ahantu hari ama event, nk'ahantu ifise umunsi mukuru, ugakorera ahantu hatagira amatwarete. Bien sûr urashobora guca ukoresha izo toilette ukazikota. Mbo urabona kandi ayandi mabini yuzuye hirya no hino. Kenshi na kenshi nturekuriye gutera ubucafu muri aya mabini, kenshi na kenshi ahabwa inzu n'amabusiness ariko haba hari yandi public hirya no hino. Okay, reka ndabe ko hari ikindi akwereka leta yatsa gukora. Bo nkuko navuze kandi leta ko kora reticulation, nkaho usanga yena ari ahantu hari amazi storm water kumbaca ngaha, rimwe barareka ahantu hugure kugira amazi aho guflooding ngaha zaratembera hajya. Donc amazi imvura iguye hakwa amazi yuzura ngaha, amazi acaca ngaha muri iki kinogo agaca agenda muri irya reticulation ya storm water nkaha, kuko amazi yego nivyo washoye gufata ayava ku nzu yose abafasho n'iyi miringoti. Iyi miringoti yera, iyi niyo izana amazi yo avuye ku nzu, ubwo amazi yaguye ngaha hanze aho kudengera ngaha aciba cyakanaliza ngaha muri yitwi muri kinogo agaca agenda muri storm water, aho baya catchment ya storm water. Okay. Bo encore ibini yo hanze, hariya hari bus stop, naho nyine hari ibini yo hanze. Ugenze gatoya usanga ahandi hantu hari amatwarete, haba nko kuri petrol station, hajya hariho gare petrol station ya gare, hajya usanga hariho toilette. Hariho indi petrol station inyuma y'izi nzu haba hari toilette. What else? Ikindi leta yokora ni gidonge ndi kukwereka ibintu leta zokora kugira ngo igisagara kibe gisukuye, atari kwihuta gufatira ibihano abantu, ahubwo gukora akazi kayo hanyuma igahimiriza abandi bantu ko hari ico boterera. Mugabo ari banze gukora their homework. Igisagara kitagiramo amazi nta kuntu kitogwara, igisagara kitafisemo reticulation, kitafisemo ibintu vy'ukungene basohora imicafu mu mazu biri coordonné na leta, nta kuntu kicokoroha. Bana nk'aba bafise nk'usanga ari ama flat canke ama appartement menshi, naho nyine bafise ibibini vyabo vyinshi ngaha. Donc buri nzu pana urugo, buri nzu ibifise ivyo bintu bibiri,
ugaca ufata iyindi public hano donc kutambuka no kubona amabini public cyangwa se poubelle publique amabusiness bafise binini cyane harimo bimwe twabonye hari inyuma mugabo ku bantu basanzwe voilà iyindi ntambutse nk'imetero zingahe ukazona iyindi bini ngaha okay urabe gusa igihe ntambukiye maze kubona amabini amatwarete kandi iyi video ndaja kuyireka streaming nk'iminota kumbure 20 nje mpagarika aho nzoba ngejeje zo baraho nyene ariko ndakwereka yuko leta ifise igikorwa cyo kusukura igisagara no gushira ibintu mu gisagara kugira ngo abantu ntibagware kandi abantu ntibafite umwitwarariko wo kumenya ngo mbega amazi yatwara aja hehe amazi yadushe aja hehe ndi igitoki ndagitware mu mufuko mfatiriwe ndi ku kazi ndi kwibarabara nja kwihagarika hehe kuko what do you do wewe je nagize kugira ikibazo ndi kumwe n'umwana turi Gitega tumujana ahantu muri toilette ya bar arahagara kubera yari twaje gusutama navyo yabyigira abona turabona indi toilette yose twashyize Bujumbura umwana ari kararira urumva yarabish bin ngaha bo ahandi ushobora kwituma ushobora gusanga hari nk'ima amazu ya communauté usanga hari amatwarete publique ushobora gukoresha nk'iyi ni imwe hari tennis court mushobora kuza gukoresha hello playing tennis hanyuma ukubandanya tubandanye gatoyi kubera mbonye toilette portable iyi niyo portalu toilette portable ngaha ushobora gukoresha buri muntu. Hello, is this your toilet or public? Hello. Okay. Donc iyi. Okay, sifirima indani mugarana ko nk'ubu ndayikeneye no ikoresha nubwo kumbura bari company rikirakora ibikorwa hano mugabo bashizeho kubera kumbure hari abantu bari korakora ko ngaho. Portalu aha ifise akajyango ngaho urajamo ukihagarika. Voilà. You see? Ivyo iyo kumisha ko ari business privé mugabo leta niyo yankuraje abantu yuko uwo uba umugenzo atari kurindira ngo hatere za Cholera na za macinya bacatangwa kuvuga ngo kuvubu ibintu bigenda uku canke kuriya encore une fois nuko leta yonyene iba hari ibintu yakoze vyayo but encore une fois abantu bazavuga ngo mbega leta yagomba gukora iki leta igomba kubikora bivuze ngo amafaranga bafise barakora ivyo bashoboye bakugura ama V8 nawe ko bakamaze 68 batarakora ibintu basic bakayagura mu mafaranga y'abanyagihugu ayo n'amakosa akomeye cyane. Okay, so iyi ni tere abantu bashaka kuza gukinirako bashaka gukinirako umukino bashaka kubera hari ukuntu nka football ushaka kuzana amagoro yiwawe portable volleyball kumva navyo yashoboka nabo very much shakinira indoor cyangwa kuri beach but in any case bakesha bari soccer football kumenya ko mita hiyo canke rugby imikino nk'iyo n'iyindi mikino ushaka gukina ku bwatsi bo naho rero nshaka kwereka haba hari a toilet okay over there hari toilet bo zishaka kwa zuguruye cyangwa zituguruye mugabo bimvikana ko abantu baje gukina ngaha nukubara urufunguruzo kugira ngo umuntu anangiriye naje kwituma hariya mu giti ahubwo aje kwituma hano muri toilet iki niko cya leta naje no munsi nkeneye gukina nkazana abana b'abarundi canke abandi bantu aha twokina tamuntu dutegereye nta kibazo kiba kihari mbo ijya ni crash y'abana bien sûr hari toilet mbo toilet ngaha izabagabo n'izabagore différemment mbo nza kuraba iyo abagabo yariyo ariko nako zuguruye ushobora kugenda ugakoresha okay ni kwitambukira urumva kuva ntambutse ni minota 20 exactement nta kuntu nari kunangira cyane nari kuntarezo nari gutuma nituma mu ishamba maze kurengana ama toilette yuguruye donc ntambuka batamuntu mbajije ashika peut-être ane imwe yo kuri muri park library imwe portable tubonyaho ni zine mu minota 20 ntacyo tumaje kwihagarika mu ishamba urumva kandi
iyo zaba zituguruye kumbure nari kugira nkabaza umuntu muri restaurant ndashobora gukoresha toilette yanyu canke nkarya utuntu twa 10. Iyi n'indi community house nayo nyene iba ifise ama toilette boduva ko atari public ko mutere kuko nibaza ko uyikoresha ariko wayisavye mugabo kandi nk'ubu yuguruye ukaba waranangiriye nicobuza ko winjira ukabaza uti can I use your toilet please ntabwo bokwangira bo haba udukorwa twinshi nkaha ndabona abantu bazanye abana. Excuse me, how often do you meet here? Every Wednesday. Every Wednesday? In the school term. What time to what time? 9:30 till No. 11. Yeah, okay, thank you. Have you got children? Yeah, we've got a 18 months old. Oh, yes. Yeah. Oh, You should come here to fight with the others. just during the school term. Yeah, I was doing the holidays, terms. but Yeah. 9:30 till 11. We have some music, morning tea play. Oh, beautiful. Thank you very much. All right. Okay, nuko nazashira abantu mu kamera mugabo nabana bazana ufise abana bato bato ushaka kunaza ngaha n'abandi ba mama baba hari uri mu mama bien sûr. Bon, na uri mu papa ntawe kwiruka mugakindwa na mama mukazana abana bagakina. Bo, nico nshaka kubereka ivyo leta iza gukora kugira ngo yanke ko abantu baze barata umucafu aho babonye canke bihagarika aho babonye canke babura amazi banywa bakaja kuvoma mu myoga mu migezi ibintu nk'ivyo. Bo, neza ko video nabigeza aha ku batafise context ni gukurikirana kuri video nabonye aho umushikiranganji w'amagara y'abantu yareka arasoma ingingo z'uko bazohana umuntu azokurikira canke kiriya mugabo itiyumviriye ingene ahubwo yokora igikorwa cayo kugira ngo abantu bafise amazi meza amatwarete amenye y'amazi aja ibintu nk'ivyo n'amatwarete public. Ndaberetse amazi y'ubuntu hano harayandi bo ayo hasi nko hasi hani aho imbwa zinywera amazi ufise imbwa uriko uratambuka zungu hasi nyinshi ukeneye ayo umuntu akuze umuntu naha urashaka kuja ko ukanywa nta muntu agufata. Yeah. Nagira ninyotewe natambutse atacupa afise. Donc mu minota 25 nashoboye kukwereka ibintu bitari bike bisanzwe mu gisagara ariko kandi twabonye amatwarete yuguruye utambuka ata muntu bajije ashika 4. Hari n'ayandi kumbure wo kwinjira ukabanza kubaza uti may I use this bathroom niko bakunze kuzita. Mbonye ahantu habiri ushobora kunywa amazi clean akosoye neza ufise n'imbwa yawe ikanywa amazi. Hanyuma ikindi mbonye n'ibindi vyinshi aho leta igenda irashira amapubere mu nzira kugira ngo abantu bamererwe neza kandi ikanategura ikanakora entretien yaya masta yaya ibi bice vyose turiko turabona. Urabona nk'iyi ni nka stade mugabo ni playground abantu bakinirako community ushaka kuza buri muntu wese nta ruhusha usaba muri organiza mukara cyangwa uri mukidondera umupira haba hari amatara 1 2 3 4 kumbusha no gukina ku masaha y'umugoroba ni abana bakina bakora bavuye ku mashure. Hanyuma ikaba ifise n'amajardin ngaha abona ko hari uduti ikorera maintenance. Aha nta munyagihugu wazajya avuga ngo inkombe zibarabara for what? Amaborana ya leta nigomba gukubura inkombe zayo. Nivyo mugira umunsi mwiza tuzosubira kumbure ndaja gukora izindi video. Bye bye.